Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije bakunze inshuti twahujwe n'umusaraba n'urupfu rwa Kristo. Ni umunezero ukomeye ku munsi nk'uyu kongera kubana namwe ngo dusangire ijambo ry'Imana, ico Imana yateguye kutugaburira no gukomeresha imitima yacu. Aha turi mu kiganiro Saveur Divine, muri kumwe na Kaneza Benigne. Ndabahaye ikaze kandi ndabipfurije guhezagirwa no kugaburirwa n'Imana uko yabiduteguriye kuri uyu munsi. Tugiye gukomeza kwibukanya amajambo y'Imana dusoma muri ino ndwi turiko turabandanya kwiga no kwibukanya ku majambo y'ibikorwa intumwa za Yesu Kristo zakoze zimaze guhabwa mpwemu yera nk'uko vyari vyarasezeranye. Aha turiko turaraba ibitangaza Imana yabakoresheje inyuma y'uko mpwemu yera yari amaze kubamanukira, bamaze kuzura mpwemu yera. Aha dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igihimba ca 5 duhereye ku murongo wa 12 tukageza ku murongo wa 16. Umutwe w'amajambo uravuga ngo intumwa zikora ibimenyetso vyinshi. Ku murongo wa 12, ibimenyetso n'ibitangaza vyinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, yamara abantu bose barabashimagiza, barushiriza kongererwa kw'abizeye umwami Yesu ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore, bituma banaterurira abagwaye mu nzira babashira mu nderuzo no ku birago, kugira ngo Petero niyahaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Hakoranira ishengero rivuye no mu bisagara bihereranye n'i Yerusalemu, bazana abagwaye n'abababazwa n'impwemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Imana ishimwe cane. N'aya majambo turiko turibukanya y'ibikorwa intumwa zakoze nyuma yo kuzura mpwemu yera. Yesu amaze kuva hagati muri bo akaja mw'ijuru, yabarongokiye mpwemu yera nk'uko yari yarabisezeranye. Mpwemu yera amaze kubamanukira nk'uko Yesu yari yarabibasezeraniye, akababwira ngo uwo mpwemu niyabaza ko muzohabwa ubushobozi, muzobasha kumpamya, muzoshobora kunshingira intahe uhereye aho muri gushika ku mpera z'isi. Niko vyagenze mpwemu yera amaze
gutangwa intumwa zikuzura mpwemu yera zarashize amanga zivuga ubutumwa bwiza zishingira intahe Yesu Kristo zidatinya zishize amanga nk'uko Yesu yari yabibabwiye yuko nibamara kuzura mpwemu yera bazoba bashobora kuvuga bashize amanga badatinya ubutumwa bwiza kandi bagashinga intahe ata kintu na kimwe batinya uko babihawe na mpwemu yera. Niko vyagenze Imana imaze kurungika mpwemu yera, izi ntumwa zakoze ibitangaza vyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Barasengeye abagwayi barakira, bavuze ubutumwa bwiza, imitima y'abantu irabohoka, abantu barihana, abantu barahindukira, kuko mpwemu yera bari bahawe yatuma bavuga bashize amanga, kuko ubundi ntivyari vyoroshe ko bari kuvuga ubwabo bo bonyene mpwemu yera atahari muri kino gihe, kuko ntivyari vyoroshe, cari igihe gikomeye, cari igihe kigoye, ariko mpwemu yera amaze kumanuka bakuzura mpwemu yera barabikoze kuko Yesu Kristo yari yabibasezeraniye. Ikindi muri aya majambo twasomye ugiye gusoma n'imbere yaho, hariho ahantu henshi usanga havuga ngo bari hamwe bahuje umutima n'inama muri vyose. Icatumye mpwemu yera abakoresha ibitangaza bingana kuriya ivyo twasomye hano n'ibindi vyinshi cyane tutasomye, nuko bariho bubaha Imana bahuje umutima n'inama muri vyose, maze Imana igakorana nabo ikabitiza, igakora ibitangaza ikoresheje amaboko yabo, ikoresheje ukwatura kw'iminwa yabo, kuko imitima yabo yari ihuye, bakora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Barakijije ingwara nyinshi, barakijije abagwayi benshi. Usomye kuri uyu murongo wa 15 mu gihimba ca 5 mu vyakozwe n'intumwa twasomye, haravuga ngo vyatumye banabaterurira abagwaye ku nzira babashira mu nderuzo no ku birago, ngo kugira ngo Petero niyahaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Hakoranira ishengero rivuye mu bisagara bihereranye n'i Yerusalemu, bazana abagwaye n'ababazwa n'impwemu zihumanye bakizwa uko bangana. Bene data, n'aya majambo yuko bamaze kuzura mpwemu yera bahuje umutima n'inama, Imana yabakoresheje ibitangaza byinshi. Mu bitangaza Imana yabakoresheje harimo igitangaza co gukira ingwara, co gukiza ingwara. Nico muri iyi misi turiko turibukanya ngo Yesu amaze kuva mu isi, mpwemu yera agatangwa, twahawe ububasha n'ubushobozi uhereye mu gihe c'intumwa gushika n'uno musi. Mpwemu yera akorera muri twebwe, afise ububasha kandi yaduhaye n'ubwo bubasha bwo gusengera abagwaye, tukarambika ibiganza ku bagwaye bagakira. Igikomeye cane kandi gikenewe nuko imitima yacu imeze. Ubundi ubwo bushobozi twarabuhawe kandi bukorera muri twebwe. Nimba dufise imitima itunganye, nimba dufise imitima ihuye nk'abantu b'Imana, ntacobuza yuko ibi bitangaza Imana yakoresheje aba batumwa biwe mu gihe cabo, natwe uno musi nitwe tuhari mu gihe cacu, nitwe duhagarariye izi ntumwa, nitwe duhagarariye Yesu Kristo muri kino gihe. Mpwemu yera n'umwe, Imana yabakoresheje n'iyacu natwe. Yesu Kristo ari muri twebwe, ubwo bushobozi n'ububasha twarabihawe. Igikenewe, imitima yacu imeze gute? Imitima yacu nk'abanyeshengero, imitima yacu nk'abantu bakorera hamwe, nk'abantu bakorana ibikorwa vy'Imana, imitima yacu imeze gute? Ubundi nimba imitima yacu idahuye, ntivyokunda ko hari ibitangaza bikoreka, kuko nta kibanza mpwemu yera afise co gukoreramwo, kuko akorera mu mitima ihuye, agakorera mu mitima itunganye. Natwe nk'abantu b'Imana ba kino gihe turafise
ubwo bushobozi. Kandi ingwara zirahari, nivyo hariho ingwara bavuga ko zidakira, ntibivuze ngo ku Mana ntizikira. Twafashe yuko kumenga ko abantu bavuze ngo ntizikira, ukamenga no ku Mana ntizikira. Oyaye, ku Mana zirakira, ariko hasabwa abagabo n'abagore buzuye mpwemu yera, bafise imitima ihuye, kugira ngo bahaguruke barambike ibiganza kuri abo bagwayi. Nubwo vyo bari bidakira, nubwo vyo bari vyavuze ko bitohinduka, nubwo zo bari mpwemu mbi zimeze gute, nimba duhuje umutima n'inama muri vyose nk'abantu b'Imana, duhaguruke. Ubushobozi twahawe, ubushobozi bwakoreye muri ziriya ntumwa nibwo twahawe, nibwo dufise muri twebwe. Tugire imitima ihuye, duhaguruke dukore. Ibikorwa birahari, ivyo gusengera birahari, abagwayi barahari, ingwara zirahari. Duhaguruke duhuje umutima n'inama nk'abantu b'Imana. Imana iracahari, iyakoreye muri bariya, iyakoresheje bariya, niyo Mana iba muri twebwe, niyo Mana igendana natwe. Yesu Kristo ari muri twebwe, mpwemu yera bahawe niwe dufise. Duhaguruke duhuje imitima n'inama, dukore. Abagwaye tubasengere, abafise ibibazo tubasengere. Nico Yesu Kristo yadushiriyeho kugira ngo tumubere mu gishingo, turuhure abababaye, dukize abagwaye, twifashishije ubushobozi n'ububasha na mpwemu yera aba muri twebwe. Imana ibahezagire kandi ikomeze kudukoresha. Amen.